Nsubire ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Turi kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatatu umwaka 2023. Ni umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Turaza kubabwira yagiye aratangazwa mu binyamakuru, ibitangazwa n'abategetsi, inkuru zagarutsweko cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa. Muraza kugenda murabikurikira, nizere ko rero mwese mumeze neza kandi nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyondako kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza. Dore ingingo nkuru nkuru zano makuru tugira tubashikirize. Igitega wishe umuntu yaciriwe umunyororo wo guherayo. Turaza kubaha ido nido. Mu yandi makuru turaza kubabwira ko muri Muhuta komine Hiramutswa musitanteri mushasha. Turaza kubabwira inkuru y'umubabaro, hari umutegetsi yagize isanganya. Iyo sanganya akaba yayigize ari kumwe n'umushoferi wiwe. Iyo sanganya yabereye n'ivyakurikiye inyuma y'iyo sanganya muraza kubikurikira muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Turababwira n'uyo mutegetsi yagize isanganya ikomeye cane. Muri ano makuru muraza kuvyumva vyose twabiteguye. Ni inkuru itari nziza kandi n'imodoka uyu mutegetsi yarimwo ikaba yononekaye, ivyo bikaba vyabereye i Gitega. Turaza kubaha ido nido. N'ayandi makuru menshi ariko haravugwa nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyakurikira. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri ino irabana na politike. Evariste Ndayishimiye yuguruye icese ibikorwa vy'inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 ntwarante 2023, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ari kumwe n'izindi ndongozi yuguruye icese ibikorwa vy'inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko EALA canke East African Legislative Assembly bigiye kubera mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe gushika ku w'indwi Ndamukiza 2023. Intumbero y'iyo nama hakaba hari ukumenyekanisha ibikorwa vy'urwo rwego rw'inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko nk'uko bimenyeshwa na Joseph Ntakarutimana arongoye iyo nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA. Nk'uko bivugwa na Joseph Ntakarutimana ngo iyo nama izotuma abashingamateka ba EALA gukorana n'inama nshingamateka y'u Burundi na leta y'u Burundi mu gusigurira abarundi akamaro k'iyo nama nshingamateka na cane cane akamaro abanyagihugu bagize uwo muryango bakura muri uwo muryango. Mwomenya ko gushika ubu EALA ifise abashingamateka 63, ni ukuvuga igihugu cose mu bigize uwo muryango gifise abashingamateka 9. EALA ikaba igizwe n'abakozi bo mu biro 14 hamwe n'imirwi 6 yo mu nama nshingamateka ikurikirana ibikorwa vya EALA. Ikindi nuko mu ngingo ya 69 igenga amasezerano ashiraho EALA ivuga ko EALA ari ishami ry'umuryango wa EAC rihuza inama nshingamateka z'ibihugu bigize uwo muryango, yiga ku bibazo biba biri muri uwo muryango, rikiga kandi rikongera rikemeza amafaranga uwo muryango uzokoresha hamwe no gusuzuma amaraporo y'umwaka y'ibikorwa biba vyaranguwe na EALA. Twobibutsa kandi ko EALA ihora ikoranira mu Burundi inyuma y'imyaka 8. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito mu kugurura icese iyo nama hari ivyo yavuze
Perezida Ndayishimiye akaba yavuze ko ibihugu bitotera imbere mu gihe vyoba bitakoranye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito avuga ko ivyo bikorwa vy'abashingamateka bo muri EAC biriko bibera mu Burundi vyuguruwe icese n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito kuri wa 28 Ntwarante 2023. Mu vyo umukuru w'igihugu yasavye abo bashingamateka b'uyo muryango no gufasha kugira ngo igihugu ca Kongo kironke amahoro n'umutekano hamwe no gushigikira urwaruka mu migambi yago, guhimiriza abenegihugu ko bokora cane kugira inzara n'ubukene bigwanwe muri EAC hamwe no gushigikira iyubakwa ry'inzira y'indarayi ryosahiriza urudandazwa mu bihugu bigize umuryango wa EAC. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane nk'uko nabikubwiye mu gutangura ano makuru, reka tubabwire ko muri Muhuta komine iramutswa musitanteri mushasha. Amakuru adushikira avuga ko abagize inama ya komine Muhuta yo mu ntara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi batoye kuri uyu wa mbere musitanteri mushasha wa komine asubiriye Domitire Ntunzwenimana yaheruka kubogozwa muri ayo mabanga. Scolastique Niyonsavye ni umuhutukazi wo mu mugambwe CNDD-FDD yatowe ku majwi 26 kuri 43 y'abagize inama ya komine bari bitavye ayo matora. Yahiganywe na Leoni Nsabimana, ni umunywanyi w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi, ubu nawe akaba yaronse amajwi 17. Uwo musitanteri mushasha wa komine Muhuta yarabaye umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge ajejwe ubutunzi hagati ya 2019 na 2020, asubiriye Domitire Ntunzwenimana. Uwo yahoze arongoye komine yaheruka kubogozwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yagirijwe kunyuruza ibikoresho bigenewe kubaka ishuri. 4 kuri 5 mu basitanteri bagize bo mu ntara ya Rumonge baramaze guhagarikwa mu mabanga bagirizwa inyuruzwa ry'amabati n'isima vyari bigenewe kubaka amashure kuva muri Kigarama 2022. Ivyo bikoresho vyari vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mu gihe yariko yerekana buramatari mushasha umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaragabishije ko azohamagara uwahoze ari buramatari w'intara ya Rumonge. Konsulateri Nitunga yari yagenwe kuba umuhanuzi agera kabiri mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa, akaba yikekwa kugira uruhara muri ubwo busuma bw'ivyo bikoresho bigenewe kubaka amashure mu ntara yahoze ari we ayirongoye, yaramaze gusubirizwa na Jean Marie Manirakiza. Amasoko yacu mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ahakoraniye ibisata vyinshi vy'intwaro avuga ko uwo yahoze ari buramatari yamaze gutahukanwa akugwa Kinshasa. Umukuru w'igihugu Neva yemeje ko azoshengezwa imbere y'ubutungane kugira ngo yisigure kuri ivyo yakoze. Mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane, ka tubabwire ino nkuru iriko iragarukwako aho umunyororo w'imyaka 25 arico gihano cahawe umuntu yishe uyundi. Amakuru adushikira avuga ko uwagirizwa kwica murumuna we yahanishijwe umunyororo wo guherayo na sentare nkuru ya Gitega mu ntahe y'ikibiriraho kuri uyu wa 28 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Uwo mugabo akaba yafatiwe mu Gatumba agomba guhunga inyuma yo kwica muramu we mu ndwi iheze akoresheje umupanga ku mutumba wa Mutoyi komine Bugendana. Nanone ariko tukaba twobamenyesha ko ivyo bije mu gihe uyo mugabo munyororo w'imyaka 25 nabwo mu ntara ya Ngozi
hamwe n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 15 arico gihano parike ya Repubulika ya Ngozi yasabiye umwigisha wo kuri lycée Irbe y'Ingozi kuri uyu wa kabiri. Yamusabiye no kudasubira kuronka akazi na kamwe ka leta kubera yabikoze yitwaje ico akora. Mu ntara y'Ikibiriraho yagirijwe gufata ku nguvu umwigeme yigisha w'imyaka 18 ariko we yabihakanye avuga ko bavyumvikanye. Yasabye gupfungwa amezi 2. Muri iyo ntahe umushikirizamanza yamwagirije ko yashurashuje umwigeme yigisha amuhendesheje ivyo arya n'ivyanywa mw'ihoteli iri mu gisagara ca Ngozi. Yamwemereye kandi amanota mu cigwa c'ibiharuro asanzwe yigisha. Uwagirizwa ntiyahakanye ko yaryamanye n'uwo mwigeme ariko ko bari bavyumvikanye na rirya afise imyaka 18. We n'uwumuburanira bakaba bavuga ko atokurikiranwa ku caha co gushurashuza ku nguvu ahubwo akurikiranwe kuco kurenga ibigo. Umushikirizamanza n'ababuranira uwo mwigeme bavuga ko ata amategeko mu Burundi yemera umwumvikano hagati y'umwigisha n'umunyeshure wiwe. Urubanza rwashizwe mu mwiherero rukazosomwa kuri uyu wa gatatu. Mu zindi ziriko ziragarukwa ko nta muntu n'umwe azosubira kugira ubugeni atubatse inzu y'amabati canke n'imiburiburi y'amategura. Buramatari yabivuze kuri uyu wa mbere yari yagendeye abanyagihugu ba zone Mivo ya komine Ngozi. Aragabisha abajejwe intwaro ku mitumba ko uzokwemerera umuntu n'umwe arongorera muri nyakatsi azoca ajana nawe. Emmanuel Ntaconsanze avuga ko ari mu ntumbero yo kugabanya abarongora bakiri bato ari nabo batuma abanyengozi bagwirirana bidasanzwe. Amenyesha ko ubu hari amakomine arenza abantu 700 ku kilometero kwa Ndarato. Bamwe barashima iyo ngingo ariko kandi bavuga ko bitazokoroha kubera ubukene. Aha Buramatari Ntaconsanze asaba gukura amaboko mu mpuzu ariko abahumure ngo leta irategekanya kuzobubakira mu kubaronsa ibisakazo, impome ziduzwe nko mu bikorwa rusangi. Abatwa nabo abasaba kuja hamwe baduze impome leta izobahe amabati. Zimwe mu nkuru ziba ziriko ziragarukwa ko cane mu bisata bigiye bitandukanye. Banywanyi bacu mu gutangura ino nkuru nababwiye inkuru y'umubabaro ndibuze kubashikiriza. Ni inkuru mbi cane, ni inkuru ivugwa ku mutegetsi yagize isanganya. Iryo sanganya rikaba ryabaye mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Mwaro murantunga. Imodoka ya musitanteri wa komine Ndava intara ya Mwaro yagize isanganya inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa 28 z'ukwezi kwa gatatu 2023 ageze hafi y'uruzi Kaniga muri komine Rutegama intara ya Muramvya aho yariko yerekeza Igitega. Uwo murongozi co kimwe n'umushoferi wiwe barakomeretse naho yagize ububabare kw'izosi. Umurongozi co kimwe n'umushoferi wiwe barokotse naho yagize ububabare kw'izosi. Umushoferi wiwe nawe arakomereka bidakomeye cane. Iryo sanganya ngo ryabaye mu gihe umushoferi yariko agerageza guhagarika imodoka ica irahindukira iti barabara ikaba yononekaye cane nk'uko muriko murabibona ngaha mu masanamu. Imana yakinze uyo mushoferi n'uyo murongozi ntibahasiga ubuzima. Banywanyi bacu ngayo amakuru yaragezweho yavugwa cane ariko nanone wishe umuntu yaciriwe umunyororo wo guherayo. Uyo ni Niyonzima Celestin yakatiwe umunyororo wo guherayo
kuri uwa kabiri mu rubanza rw'ikibiriraho sentare nkuru ya Gitega yamushengeje ku caha co kwica umuntu. Celestin yishe umuramu we Vitali Nyeshimana wo ku mutumba Mutoyi ni muri komine Bugendana muri iyo ntara ya Gitega, akaba yaramutemaguje umupanga hari mu ndwi iheze. Uyu yagirijwe n'ico caha akaba yafatiwe mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na RDC agomba guhunga. Muri urwo rubanza kandi Sibomana Paseto, Nkurunzimana Joseph na Nibigira Didase bahanishijwe gupfungwa imyaka 10 kubera bakingiye inkozi y'ikibi. Ndabakengurukiye cane mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Mu kanya turaza turabira hamwe n'izindi nkuru ziriko ziravurwa irya nino. Izi wipfuza kurajuba mu bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza umunota ku yundi avugwa mu bisata vyose twegeranya tukayatunganya tukayabashikiriza kuri nombonesha kure. Urafyonda kuri subscribe canke s'abone twashirako inkuru ikaca igushikira ubwo nyene. Mwese ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.